Alvarez kuno munsi ni Robert Lewandowski Houston biko biragaragara ko bako ravuga ngo FC Barcelona kimufite ikizivuga ngo sezirangiye turaza kuba tugubwira umuryango uvuge tuti genda uronderera handi FC Barcelona ishogesho gusohoka. Robert Lewandowski numwe mu bakinyi beza cyane mu FC Barcelona wari ufise kanatsinda afise n'amateka yagiye arandika mu migwi itandukanye n'ubushobozi bukomeye yari full striker novuga ati yoba yari yarabonetse muri FC Barcelona nyuma y'ino myaka igira kuri 5 mwiza mu myaka 5 iheze niyo full striker novuga ati yaramaze kuba aboneka muri no mugwi FC Barcelona gusumba abandi bose baheruka gutunga full striker kera si Luis Suarez niwe baheruka gutunga kuva yagenda nta mu striker numwe bigeze baro burya haraje n'umusore yitwa Brightweight burya nawe nyene ntigeze nakoreshwa cyane Brightweight ntiyarashoboye muri novuga ko umwe giparariye Brightweight handi yarakomeye imbere y'ikuza muri Barcelona ariko amaze gushika muri Barcelona warabona yuko bigoye gukina ujya n'umunyamafaranga n'umunya business byaramugoye gukina muri Barcelona kanatsinda naravye ni no kuva muri Barcelona yateye kwamayerekeza hariya muri za Brazil namwibagiye ni wowe mu busobanuro ku mukinyi w'imyaka 26 kuva muri Barcelona werekeza mu maekipe mato gatera wibagiranwa burundu ni kimwe mu bimenyetso byerekana ngo urugero rwawe kabisa gwari ruto novuga ati vyaruko biba bimeze muri FC Barcelona kuva duheruka umukinyi nka Luis Suarez mu full striker yabayeho w'ibihe birebire muri FC Barcelona mwiza yafashije umugwi FC Barcelona ubundi imyaka yose yariheze kuva Luis Suarez asohoka undi mu full striker twari turonse canke yarabonetse mu mugwi FC Barcelona yabaye Robert Lewandowski novuga ati rero Robert Lewandowski mu myaka igera kuri 3 n'umwaka ikarakinira bugira 4 novuga ati numwe mu ba numero 9 bafashije umugwi wa FC Barcelona umwaka uheze yarangije sezo afise ibitsindo bigira kuri 40 toute competition confondue garuka mu zindi sezo ziheze yari uwamo striker yarafise ubwabo bushobozi bwo gushikana ibitsindo 30 kuduga novuga ati cari kintu ciza ariko no munsi ugegeje kura bintu Robert Lewandowski karatanga bitandukanye n'ivyo yatanze mu myaka 3 iheze burya akarorero no natanga uno mumenyereza yavuye muri Man U akerekeza muri Benfica Jose Ten Hag yakinye inkino zibiri gusa yavuye muri Man ya Leverkusen yakinye inkino zibiri gusa muri Leverkusen baravye umusaruro wiwe babonye atuyo bivanye n'intango tumubonyeko yereka dutwara siho sha ujya mu jama ntiyamanja kubitwa nakagwe ko muri Brazil kaba Juventus abwo yatsinzwe na Flamengo y'aba Juventus ibitsindo bitanu kubusa nivyo bamutsinze muri pre-season acaraza muri Bundesliga match zibiri arazitakatsa ujya mu jama programme yari igoye kabisa kumugumana avuye muri pre-season akubiswe na Flamengo muri Brazil aje muri season nayo atanguye ihiganwa inkino zibiri za mbere akubiswe bamaze kubona tuno mumenyereza rero aneka aradutwara siho arivyo bisa no kuri Robert Lewandowski nivyo arafise ibyo bitsindo bigira kuri novuga ati 3 mu nkino zigira kuri kumbure zitandatu amaze gukina no mu FC Barcelona muri no sezo ariko karaba impact yiwe mu kibuga swa musayika wogira icize ko tuza kugufasha imbere mu nkino zikomakomeye w'imiji no kubona ko no munsi batanguye no kuba banizera cyane no Ferran Torres gusumba Robert Lewandowski ariko bakaraba ati Ferran Torres ibine karaduha nivyo aragaragaza gukora ibikorwa vyiwe yasanzwe nasabwa ariko swa musayika twovuga ati yuzuye nyene nezina twokwizera ibikijana kwijana rero birasaba yuko rero tusesa amasezerano no mukinyi Robert Lewandowski amasezerano yiwe yohera kuko amasezerano yazohera mu kwa gatandatu nta mugambi bigaragara ko FC Barcelona ifise kumongeza amasezerano kuko baramaze kubona yuko nta kazoza bamubonamwo kibina agiye kubafasha vyinshi arivyo bintu remba mbona yuko vyagiye kuba binatuma mu nkino zinga FC Barcelona bamaze gukina bakaraba impact yiwe mu kibuga bakabona ko atabirenze bamwiteze ko ashobora kuza kubafasha bivanye n'indi migwi bagakompara n'indi migwi aba striker bafise n'ubufasha bw'ubusatirizi baba bafise bakaraba nabo Robert Lewandowski bakabona ko atakirenze amahitamo rero yabaye ya kurindira amasezerano yiwe agahera kugira ngo bikunde basinyishe undi musatirizi mwiza ashobora kuza ariko gato gusa mu nyihanganire gato gusa tubana nyino Genovo yashuya equipe yitwa FC Barcelona uti rero ubandanya ati kuri equipe tuvuga ngo ya FC Barcelona nalisa n'uhejeje nako ndavuga yuko bivanye n'ibintu impact ya Robert Lewandowski ubushobozi bwiwe no munsi busa naho bwagabanutse je kubganje ndamwagiriza ko ari imyaka burya bavuga ati imyaka
iranyaga ubusore n'ubusore cyangwa ubugabo ubugabo hara n'ubugabo oya n'ubusore imyaka inyaga ubusore kubera ko umugabo arashobora no kuba afite imyaka 100 mugabo ari umugabo imyaka inyaga ubusore rero uvuga ati ibikorwa bya Robert Lewandowski uno munsi biragaragara nkaho umenga gatege kiyo kamaze no kugabanuka ku mugwi nka FC Barcelona bawifuza ubusatirizi baba bukomeye kugira ngo bubafashe gutwara ibikombe bikomakomeye kanatsinda hiyo imbere bafise imigwi ikomakomeye bazoza guhangana nabo ku buryo nabo nyene bisabwa ko bafise abakinyi bakomakomeye bashobora kubafasha mu guhangana kugira baronke ivyo bitsindo no gutsinda gutahukana intsinzi n'ibikombe babifuza gutahukana novuga ati Robert Lewandowski sumwe muri ba bantu bo kwizera canke bo kwizera ko azoza kubaha ubufasha bungana nko ku bice 50% kwijana canke 70 kwijana byari kuba vyiza rero FC Barcelona wumva yuko barindiriye amasezerano ni wahere kugira ngo bikunde baje kurondera uwundi yamaze kuba nasoko n'umugabo kuko biragoye ko bomuzanira ko wundi akarimbo kamwe twaraturirimba kera ego noneho tukarorera akarimbo karavuga ngo igiti kiruma kikabisa ikindi aturi haraba akarimbo kari umusani natwe tuzigendera kara ko umusani yitwa Joba Love urababaza nyene aka karirimbo mu bisanzwe gasobanura none vya Robert Lewandowski Lewandowski n'umugabo yigeze kuba ku rugero rwiza kabisa amusatiriza ateye ubwoba ari ku gihugu ca Pologne ndetse no muri equipe zigiye zitandukanye yagiye arakiniramo nka Borussia Dortmund ndetse na equipe ya Bayern Munich yagiye aracamo yabaye imwe mu bakinyi bayobora ubusatirizi bwa equipe ubona ko igwanira ibikombe hafi byose ikinira ndetse yamaze n'imyaka igira kuri 10 itwara ibikombe yitwa Bayern Munich Robert Lewandowski yatsinze ibitsindo byinshi nimwe mu basatirizi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri UEFA Champions League no mu basatirizi bamaze gutsinda ibitsindo byinshi mu ma equipe ibigiye bitandukanye uza gusanga Robert Lewandowski no mushiringi uvuga ko urugero afise naho amaze kugera biragoye ko Barcelona ashaka kuronka umukinnyi amaze kugera ku urugero afise na ino experience mugabo igiti kiruma kikabisa ibindi Robert Lewandowski harageze hahandi hawa mukinnyi ubona ari muri club akene ko club imurerura mu gihe twari tumuzi nk'umukinyi ashobora gufata solution agaha intsinzi equipe yasa naho menga ifise ubushobozi bwo gutsinda cyane nk'iguciwe ca Pologne nuvuga ko muri Barcelona biragoye gufata filozofi z'aba bana bato uzihuze n'umugabo w'imyaka 40 mu gihe tubizi neza ngo nubwo yo gerageza kwiyadapta hari ibintu bimwe dashobora guhuriza ko den generation vraiment barimwo ziratandukanye cyane umwana w'imyaka 18 19 generation novuga yisanga mu myaka 23 yose hamwe ugaca ufata ukayihuza n'umutama w'imyaka 38 by'ukuri urabona ko hari ukuntu bigora kubarenisa no kubahuza hari ukuntu bigora rero navuga ko ugerageje kuraba nico gengo Barcelona baturune page biyumvire kundi mukinya gifisa amaraso yo gukora nk'abandi ashobora kwinjira bavuze ko ari na General Varese cyo zina rya mbere tereza kuri koraraza imbere y'andi mazina Julian je kubwanje ni izina rije par centime ni izina ritiriwe ririgwa ko cyane muri Barcelona ahubwo Barca hari kuntu basigaye bakora ibintu nyene kuko babumvise ikintu bakeneye kugikora nuko abafana bashaka kugikora bagaca bagikora direct nivyo n'umukinyi mwiza sino muburanya ariko twibukanye neza ngo iyi Barcelona yajemo umugabo witwa Antoine Griezmann ahagaze neza avuye kwa Atletico de Madrid avuye kwa Atletico de Madrid kandi ubona ko n'umukinyi mwiza vraiment ahagaze ku rugero rwiza ariko ukabona ngo ivyo Barcelona bakoze nuko ntibasabwe kumanza kwiga ngo umukinyira musinyisha cyane mureke ahubwo bafatiye kuri sante bazivyo bumva baje gusinyisha ubwo bitwa Antoine Griezmann banabonye banashaka ntanaguciriyemwo uwitwa ndavuga ngo abakibavuye muri equipe yitwa Atletico de Madrid bagiye muri equipe FC Barcelona amahirwe menshi usanga urugero rw'aba rurirutukana mu gihe kandi bavuye muri equipe iyo bavuyemwo abari abakinyi beza batandukanye abo ba Antoine Griezmann abatandukanye uza gusanga equipe FC Barcelona equipe ya Atletico Madrid guhanahana abakinyi ugasanga umukinyi aje afise urugero ruvuye kwa Atletico Madrid ameze neza yaje kwa Barcelona akacaza ameze neza abari amahirwe make cyane hari impamvu mvuze ngo ni signature par centime kubera ko iyo utize neza ikintu ushobora kukigwamo urazi yuko Barcelona urantunga kira twese ushobora kuvuga bati cyangwa bakavuga nk'ubu par exemple bakaja ku isoko bakavuga ngo ngira sinyisha ubugabo bitwa Alexander Soloff nkabashigikira kuruta uko no kuva ngo bagira basinyishe Julian Alvarez kandi Julian Alvarez ari umukinyi mwiza kuruta Alexander Soloff neza cyane kubera ko mpamvu mvuze ngo ni par centime Barcelona bigeze kuja kurondera umugabo witwa Ousmane Dembele baramusinyisha nubwo yabaye chance nke akaja mu bibazo by'imvune bigiye bitandukanye mugabo barabona ngo ikibazo cya Ousmane Dembele gisa n'ikidahari nubwo kirahari
araza gukina manze yicare gatonya nahaje umukinya hiye hanyuma azora umwanya wo gukina ko Barcelona barafise abakinyi beza kaja umugabo yitwa Philippe Coutinho bavuze ngo tugiye muri Liverpool twakuye umugabo mwiza yitwa Luis Suarez reka dusinyishe undi mukinyi mwiza ariyo yitwa Philippe Coutinho aranagarariza muri equipe arava yarasokaje muri club ya FC Barcelona shikayo umwanya ntawo uhari tuje kwa Real Madrid umugabo yitwa James Rodriguez yasinyishijwe kubera akazi yaratanze muri national muri Colombia ariwe mukinya ibitsindo vyinshi hari 2014 yari yabaye meilleur buteur muri mondial 2014 yego tsinda ibitsindo biteye ubwoba kabisa hajya kuri nimero 10 canke 9 ukabona ngo numukinyi mwiza mugabo Real Madrid mugiye kumusinyisha mufise nde kuri nimero 9 mufise kare Mustafa Benzema kuri nimero 10 mufise hagati mu kibuga mufise Toni Kroos Modric ndetse na Casemiro mwamaze gutangura kwinjiza muri club rero kwinjiza umukinyi bica biva kuri Santima za Florentino Perez aravuga ngo nkeneye umukinyi mwiza gusinya muri club yacu nabivuze simaka abakinyi beza basinye muri equipe nziza ngo bice bigenda neza twemeranye neza ngo Zlatan Ibrahimovic yanyije muri Barcelona birankaricara kandi ari umukinyi mwiza w'igitangaza aje muri Inter Milan atwara ibikombe neza cyane bivuga ko rero muri Barcelona iyi sinya ry'umugabo witwa Julian Alvarez nubwo atarige twari duhagaze ko ni isinya numva ko rishingiye kuri Santima zuko president abona ko agiye gutunganya amatora akeneye umukinyi abafana bose ba club yitwa FC Barcelona biyumvamo kandi aho nyira afise ivyamaze guhanga umunezero abakunzi ba Barcelona yitwa Julian Alvarez atsinda ibitsindo bishika kuri 3 Real Madrid arega bwana Patrick ugarutse kanaraba ntanaguciriyemwo uravye nk'umukinyi FC Barcelona igomba isohore no mu full strike cyane ico bavuga ati full strike umwe nyene umusaba gutsinda ibitsindo pana ngo gukrea amawukazi nabiri uramukinisha uramuha imipira gatsinda neza cyane mu majambo makapana vya bindi byo kuvuga ati ngo numukinya ashaka kugufasha ibi ngo kaza muri ibi muri rusangi no mu full strike ariko garukura bo Julian Alvarez bagomba bazana no mu full strike oya rero nk'umusubirizi wa Robert Lewandowski FC Barcelona yikurondera umukinyi bazana nk'umusubizi wa Robert Lewandowski nizera yuko badashingiye ku maranga mutima Julian Alvarez ko atari kubamo jewe nemeza ikintu kimwe Houston ubundi Julian kuza muri Barcelona ni sawa mugabo kuterera nuko je kubwanje no kwemeza ngo nimba bakeneye izajya Julian Alvarez batangure kumutegurira ikibanza cyo gukinamo neza kuko uwo munsi ufise Marcus Rashford ariko atwara umwanya Rafina ubwo Rafina niwigeze umutegura nk'umukinya ashobora gukira mu kindi kibanza nkuko wagomba unabikore kuri Nico Williams umusinyisha muri Barcelona ngo Rafina nzoca namuhindurira ikibanza ariko Rafina niwigeze umutegurira mu kindi kibanza ubwo uwo Rashford araza muri ico kibanza ca Rafina ukamuhindura ukabona ko Rafina biriko biramugora kwakina hanyuma uwo munsi uravuga ngo Rashford ndabona ushaka gukina kuri nimero 9 Ferran Torres nawe ukakimiki kaje kubwanje nemeranya ngo ndavye vyakinye umugabo witwa Marcus Rashford atsinda ku mutwe atera amashuti ubona ko adakunze gutera imipira hejuru binyereka ngo yotegurwa neza yofasha Barcelona gukina kuri nimero 9 kuruta abandi bakinyi benshi ushaka kuza kwakinishwa rero kuba nemeza ngo Barca bashobora kuja gusinyisha umugabo witwa Julian Alvarez ariko nibaja kumusinyisha canke se ni bari siri yuko bagomba kumusinyisha bamutegura ikibanza cyo gukinamo ivyo renda bivuga gute bafate bige ukuntu bashobora gukinisha umunimero 9 nka Marcus Rashford ashobora kubafasha gutera ku mitwe gutsinda hasi n'ibindi bitandukanye kubera ko style de jeu za Barcelona zubakiye kugukina umupira kimwe uva muri nimero 10 ari hagati ari mwiza kubyo ashobora gukreya ama occasion indani muri surface de réparation canke imipira ikava ku mpande kuri nimero 7 na nimero 11 na cyane ko ari zo nimero bafise zikomeye rero nimba bakeneye gutegura Julian Alvarez sinibaza ko azoshobora kuja muri jeu za Real Madrid zo gukina nuvuga canke za izi jeu za Manchester City ngo hanyuma Julian abaca muri biro bamushire kuri nimero 10 baca mutereka imbere mu nimero 9 wundi ngo bikunde kubera ko avyo binagoye cyane buri ategerezwa kubafasha ku mipira yo hasi roje kuba nemeza ngo nivyo birashoboka ko bamusinyisha akaba n'umukinyi mwiza ariko bamutegurira ikibanza cyo kuza gukinamo hanyuma bamuteguriye ntaguciriyemwe ariko bisaba ko umukinyi wese wako kuno munsi nivyo Robert Lewandowski agomba soke muri equipe twese Barcelona ariko nko bivuze haza gusigara amazina ashaka kuri abiri witwa Ferran Torres nabavuze ko ariwe mukinyi uvuga ngo nimero ya mbere giko agerageza kuri nimero 9 ukaza n'uwitwa Rashford nivyo arashaka gukina kuri nimero 7 cyangwa kina 11 mugabo uno munsi nkuko bivuze kandi anemerera nawe witwa Rashford umutegeka kuri nimero 9 yuko iri musatizi mwiza urumva kubisaba ko nimba ugomba gutegura equipe kana cyo ugomba gutegurira
izanye witwa General Valez hari umukinnyi umwe asa kuba yibura akabura ikibanza uko biri kose hagati ya Ferratos canke Rashford. Erega kanatsinda bisaba ko ino FC Barcelona igerageza gutegura irema zose zishobora kubafasha kuronka igitsindo muri solution yariyo yose canke mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. Kuko no Julian Alvarez nizera neza ko atazogufasha mu bijanye no gutsindisha imitwe. Hari ibintu bikunze gufasha ama equipe bakina ahagiye atandukanye mu gutwara ibikombe. Ubundi equipe zikunze gutwara ibikombe bikomeye ni equipe ziba zifite uburyo bwinshi bwo gutsinda mu bitsinda neza. Niyo mpamvu hari club uza gusanga ifise umutirere w'amakufura mwiza, ifite umukinnyi ashobora gutsinda igitsindo n'ishoot, ifise umukinnyi ashobora gutsinda igitsindo n'umutwe, ugasanga ivyo byose bikoranye biraza gutora ikintu kiza kuba ciza. Uwo munsi nemeza ngo nimba ari Madrid bafise Champions League baheruka gutwara ya 2020 hajya ni 2023 niyo baheruka 2023 nimba barageze muri rya finale bakayitwara 2024 yatwaye nde? Yatwaye 2024 yatwaye Paris Saint-Germain si nyine herutse. Yabone 2025 nk'iyitwaye. 2025 ya Paris Saint-Germain. 2024 yatwawe ahubwo na Real Madrid. Na Man City. Oya. Real Madrid oya. Reka mvuge kino kintu nta kibazo byo turabigaruka. Novuga ko Real Madrid Champions League baheruka gutwara bayitwaye hari mu kuboko kwa Jose Rumato. Yari wa mukino uvuga ngo ava ugatebe mugabo akazagufasha avyibuka ibitsindo yatsinze muri Champions League bibiri byari bikenewe cyane. Nivyo Vini yari mwiza iri avalane passé ni kuvuga ni 2023 kubera ko 2024 ni nyene na n'umugabo witwa Kylian Mbappé ninjiye muri Real Madrid bagaca bagira saison mbi. Novuga Real Madrid batwaye Champions League harimo ubushobozi butandukanye bw'ivyo bakina mu kibuga. Uwo munsi warabona igisindo cinjiye ku mutwe, hanyuma ku rundi ruhande ukacubona hagiye kwiki. Rero je kubanemeza ngo Barcelona nimba bifuza gutwara ibikombe bitandukanye binakomakomeye nuko bategezwa kugira abakinyi bashobora kubatsindira ibitsindo mu buryo butandukanye. Ndetse ni n'ikintu ciza cyane gishobora kuba, ariko je no muri iki gihe sinovuga ngo Julian Alvarez ni sinyaribi kubera ko Julian amaze kunyereka ngo aho ngenda ndakina hose ndempoza nubwo ataragira kariyeri ndende, kubera ko kariyeri nk'umukinyi atangura mu kibuga canke se nk'umukinyi mu indiscutable niyo muri Atletico Madrid gusa. Muri Man City ntigeze amuba. Ega no muri Atletico si bihe byose muri misi yahera wabona ko Julian Alvarez hari ukuntu yaguma yidogera Diego Simeone ukuntu aguma musora canke atamutanguza mu kibuga. N'ubundi ntaraba star. Yeah. Goroni bazango n'umukinyo kuja kuyobora ubusatsi bwa Barcelona kugeza ubu. Ni ibintu bigoye binashoboka kandi novuga ko byumvikana Ferratos akene umufasha gukina kubera ko nawe nyina kunza gora n'ibibazo nk'ubu yagize n'ikibazo c'imvune tutazi nimba zomara igihe kirekire hanze, ubwo basabategezwa kuguma bafise umuntu ashobora kuza kumufasha. Kandi mu abantu bakeneye kuza gufasha nuko bakeneye wa mukinyi ashobora kumara igihe kirekire mu kibuga kubera ko hari igihe bazoba bamukeneye ko ashobora kuza kubafasha ico gihe kinini. Rero Julian kuba tarafita n'ivyo bibazo by'imvune ari fora arakomeye akina yitanga arakunda Barcelona ndetse ni n'umunyargentine yisanze muri Jeza Pep Guardiola umumenyereza yanditse amateka muri Barcelona arazitoramwo umwanya ariko arakina ubona ngo aritanga kandi akunda Barcelona ndetse ari interesse no kwinjira muri equipe. Biroroshe cyane gose kumuhagarara kugira ngo baronde kurumvisha mugabo cyo kubwaje ngo baje kuraba bigi ngo ni gute Julian twomwinjiza muri stade zacu. Nuko navuga ngo bimeze ariko kandi bwana Ridike kanatsinda no Robert Lewandowski niwe twari tunariko kandi nyene tukiri kuri Robert Lewandowski tutaranasimbira ku bandi bakinyi nyene cyane nyizina. Yego ubundi Robert Lewandowski amwe mu mateka yanditse mu mugwa FC Barcelona mu myaka 3 amaze kuba anakinira amaze gukwiza ibitsindo bigira kwijana na bine hariye. Urumva ni bimwe mu biharo vyiza yarafise nk'umu full striker. Rero mba numva ko ntogenda ntabwiye abakunzi aba football basanzwe banakurikirana cyane cyangwa banakunda no mukinyi Robert Lewandowski muri mateka muri rusangi muri karere y'umupira w'amaguru amaze gukwiza ibitsinda amajana ndwi. Nuko kabisa bimeze kugeza novuga ngo muri kano kanya, ariko kandi ni nkuru vuga banashaka cyo twavuze ku munsi novuga ngo wa gatano tubabwira novuga ngo no mukino uvuga ngo witwa Lamine Yamal umukino uvuga ngo nanabonye banashaka ibereye mu birori yari ibireye mu birori n'umukunzi wiwe novuga ngo hariya bariko baryosha ubuzima. Uno munsi ibinyamakuru kurandika ibinyamakuru bitandukanye bivuga n'umukino uvuga ngo equipe FC Barcelona akabavuga banashaka ava no muri La Masia yuko ari amakipe amwe novuga ngo akomakomeye karamwiyumvira abanashaka izina twe babwiye ku munsi novuga ngo wa gatanu twagiye ku equipe FC Barcelona banashaka kugeza muri kano kako bavuga ngo buriya novuga ngo usanzwe ahagarariye witwa Lamine Yamal benshi baramuzi n'uno mwaje yitwa Jorge Mendes
asangwa afitaniye nuvuga ngo n'imigenderanire myiza nino equipe nuvuga ngo ya Paris Saint-Germain. Rero equipe FC Barcelona iba ikiragiye nuvuga ngo n'ubwoba yuko kuko ngo equipe nuvuga ngo ya Paris Saint-Germain irikiragerageza uburyo bwose bushoboka ngo irondera amafaranga ashoboka kugira ngo bazane nuvuga ngo umwana muto yitwa Lamine Yamal bamuzane muri equipe yitwa nde Paris Saint-Germain ngo baragerageza uburyo bwose bushoboka wamuzana. Ariko si ivyo vyene niko iravuga. Umwana yitwa Lamine Yamal twabonye ndi makwe karavuga nuko equipe yitwa Manchester City nayo nyene yo ikiragerageza uburyo bwose ngo irabe ko yoshobora kuba ikiramwibika ngo nimba vyarabananiye kwisha kuzana witwa Lionel Messi mu myaka nuvuga ngo iheze ngo ariko arifuza ko bashobora kuba bozana ngo